Bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uyu muri kumwe n'Ihireni Nahazwe. Uno munsi twagiriye ibakwe, twaronse umukozi w'Imana agomba atuganirize. Singomba kumuvuga ko vyinshi, ni umuntu afise igishinga ntahe kirekire, kandi afise n'ibikorwa hano muri kino gihugu tubamwo, arabibwira kandi ndazi ko muza guhezagirwa. Yesu abahezagire. Ndaguhaye ikaze mwene data Pasteur Gervais. Ubu muri kuri uru rubuga nta minsi myinshi rumaze, ariko mu ntumbero yacu nyamukuru canke intumbero yabo ni uko kuzana abantu ku gakiza. Nariyumviye mbona ko mu bantu ba mbere naganira nabo kuri uru rubuga yoba wewe canke woba mu wa mbere, kugira ngo tubwire ibikorwa ukora. Wamuturungikira kundwi ubutumwa, kandi benshi bama banshimira, mbere bibaza ngo ni jewe. Mboneyeho no kubabwira ko wa wundi muhora musoma Gervais Ndihokubwayo ari nguyu. Ijambo ni ryawe mwene data. Murakoze umukozi w'Imana Pasteur Irene Nahazwe, ndagushimiye cyane ko wantumiye, kandi ndagushimiye cyane no ku bikorwa uhora ukwiragiza ku ijambo ry'Imana mpora nshikiriza cyane cyane ku munsi wa gatanu. Iryo jambo ry'Imana rirafasha abantu benshi, mugabo imbere ya byose ndabanza kwivuga. Nk'uko mwabyumvise, nitwa Pasteur Gervais Ndihokubwayo, ndi umupasiteri kuva mu mwaka w'2013 gushika ubu. Murabona yuko hari imyaka myinshi itari mike. Hanyuma rero muri ico gihe rero ubuzima bwanje bwose mu bikorwa byo gufasha umuryango wanje nabikoreye cyane cyane muri RTNB. Mu bisanzwe jewe ndi umujournaliste, naragize ibiganiro byinshi. Hari ibiganiro vyitwa Rema Ntiwihebure, hari za Tumaranerungu, hari ibiganiro byinshi kuko muri RTNB hamaze imyaka myinshi ishika 39. Imyaka 39, kuko mufise imyaka 65. Nahatanguye mfise imyaka hafi 22. Hanyuma nahavuye ngiye muri pension. Numva n'imyaka myinshi cyane ntahandi nigeze nkora atari mu RTNB mu biganiro by'ikirundi aho bita kuri Premier Chaîne. Hanyuma haragera igihe Imana irampamagara uko ishaka, inkura mu bandi, inkura mu kabare inkura mu bandi, ndatangura gukorera Imana mu buryo butangaje. Abantu benshi ntibabyumva, bari bazi yuko ngiye kurondera amahera, kuko benshi bazi yuko baza kurondera amahera. Aya majana nababwiye kugira ndaborohereze, nterega nivyo amahera ariyo muri Yesu, amahera ariyo amahera ariyo kweri, kandi ubu ndabivuga amahera ariyo, kuko Satani muri Yohana igice c'10 umurongo w'10, Satani yaje kwiba, yaje kwica, yaje no kunyaga. Yaje kunyaga amafaranga, yaje gusambura ibintu, agasambura urugo, yaje kwica n'abantu, akabicisha imipanga, akabicisha ingoho, akabicisha inzigo, akabicisha urwango, nabo nyene bakiyica. Hariho umugabo umwe yigeze kuvuga atari ibintu bitangaje, umuntu arashobora kuronka ubutunzi, akaronka amafaranga menshi. Ayo mafaranga menshi agateba akamwica, ari mu nzoga, ari mu rumogi, ari mu busambanyi, akamukuraho.
satani amwongorera ati gira iki, rongora umugore w'uwundi, nywa inzoga zikaze. Nta muntu agira amafaranga areka kunywa inzoga agateba akagwara siroza. Ariko aho muri Yohani igice c'icumi umurongo w'icumi nyene, satani yaje kwiba, kwica no gusambura, ariko Yesu Kristo yaje kuzana ubugingo busagutse. Ni ukuvuga rero uri muri Yesu Kristo ugira ubugingo busagutse, ni ukuvuga la vie en abondance. Ya mafaranga nakubwiye harimwo mwadukundira tugasoma ico gice, kuko benshi baragifashe ku mutwe, ariko hari abasanga batanakizi canke baracibagiye. Kitubwira ngo ndaharonde ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba n'ukwica n'ugutikiza, nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse. Izo ni intama za Kristo. Imana iguhezagiye. Kandi ikindi nakubwira, ntaraja muri Yesu ngo ninjire yo muri Yesu, ntarondera amafaranga koko, uko ijambo ry'Imana ribivuga, nk'umuntu ari responsable mu muryango, naragize n'akabari, nararondera amafaranga mu buryo bwose, agerageza, ariko naho nagerageza nkagira umwete mwinshi, wamengo ndiko mvomera mu kiva, ntivyakunda n'ukuri. Ariko umaze kuronka agakiza, imbere y'uko ndababwira ivyo ari vyo, banza udusomere muri Zaburi igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku wa kabiri. Zaburi igice ca mbere, Zaburi igice ca mbere umurongo wa kabiri, havuga aya majambo ngo ariko ibihimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Wavuze Zaburi igice ca mbere Zaburi igice ca mbere umurongo wa kabiri, wa mbere gushika ku wa kabiri. Okay. Hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi. Ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Umurongo wa gatatu nawo, azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama ku gihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose kizomuberako. Ibibabi ntivyuma, ico azokora cose kizomuberako. Yakubura, yimba imiserege, yagira ibikorwa bitwa ko bigayitse, ico akora cose kizomuberaco, kizobaronkamwo umugisha. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abo turwana saba inyama n'amaraso, ni mpwemu mbi zo mu kirenge, les esprits mauvais. Kera nkiri umwana baravuga, ngira n'ubu barabivuga, imikoshi, nivyo bita les esprits mauvais. Imikoshi irabaho, imikoshi ni mpwemu mbi. Utari muri Yesu uragira imikoshi, ico ukoze cose kikaguca mu myanya y'intoki, kikanyika. Satani nguko nabivuze ubwa mbere, araciba, arakinyaga, akagigutwara. Ariko n'ahandi vya bindi babwira rya jambo rya mbere, la vie en abondance, ntaba kidufise ku bushobozi, kubera ko atadufise ku bushobozi. Twitwikirije le sang de Jésus, amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu aradutwikira, tukaba protege, abamarayika bakadukikiza, ibitangaza n'utumiza ikiganza c'Imana. Satani naho agerageza ati giteye urya muntu, abadayimoni bagira bati ntuntumeyo, ndasha, ndabona ibara.
aho rero niho byugariye. Nico gituma rero nababwiye mu gakiza harimo ubuntu bw'Imana. C'est ça la vie en abondance. Naho satani arakwica, naho yogoronka amafaranga, naho woronka imigisha imeze gute, urashobora kuvuga uti none ko mpora mbona abantu batari muri Yesu batunze, bafise imiduga, bafise ibintu byinshi, aho wihenze, sinihenze namba, burya butunzi bumara umwanya rumara. Ariko umuntu ari muri Yesu, naho wogenda ufise ikirato caheze, abana bawe, abuzukuru bawe, abuzukuruza bawe bazohezagirwa gushika ku kinjana gishika 1000. Akabazo gatoyi, nkaje nagize ibibazo. None mu gukizwa hari wakubwiye ubutumwa canke wumvirije radio, byagenze gute? Oya, mu gukizwa mbere bashano bivuga gute? Mu gukizwa ubwa mbere harimo nagiye nsa n'ugiye kuraba. Nabakwijabe ngenda kuri eglise y'Abadventiste. Hanyuma ndahamara iminsi mikeyi ncamanuka hejuru kuri eglise vivante. Kuri eglise vivante hari hakiri umupasiteri David, hariho ivyaragoye, hariho narakijijwe, umugabo hariho ibintu vyangoye, ibintu vyitwa umuntu arakizwa, hakaba n'ikintu citwa deliverance, kubohoka. Kubohoka ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ikintu kikuboshe mutigure. Murazi yuko hariho abakozi b'Imana, abapasiteri n'abandi bagira abakozi b'Imana bakaba bagifise inzigo idacika, bakabona ukuvuga baba bakiboshwe, barakijijwe niko, mugabo hari ibintu bikiwe baboshe. Igihe Yesu yagenda gukiza Lazaro, yagize ati yaramukijije, hanyuma acagira ati mubohore, baca baramubohora. Hari abakozi b'Imana rero bafise inzigo y'amacakubiri wagomba, y'amacakubiri y'abahutu n'abatutsi, kandi birumvikana kuko urashobora kubona ubwoko, urazi ingorane yabaye mu Burundi, abahutu n'abatutsi bakicana, ukabona ubwoko bumwe bwarakumariye abantu, hanyuma birakugora kubohoka. Yesu utabaronse batakwigisha ingene haba deliverance. Kaba n'abandi bakozi b'Imana bakiboshwe n'ibintu by'ubusambanyi, aho ni ukuvuga ntibarabohoka ku vyerekeye ubusambanyi. Hakaba n'abandi bakozi b'Imana bakiboshwe n'amafaranga, babonye amafaranga baca bacika ivutu, aho baracababoshe. Nanje rero vyaramfashe imyaka myinshi, naboshwe n'inzoga, kandi narakijijwe, ariko vyamfashe 10 ans, imyaka 10. Ukimira kamwe, ngimira kamwe. Aho vyamfashe umwanya munini, sinese kuvuga ko nari mboregwa, ubwo byari vyaranse, nari nanse, ni kuvuga byari vyaranse ko ndakava. Ndabasigura ingene vyagenze, kumbe birashobora kubafasha, birashobora kubafasha kubera yuko inzoga sinari mboregwa, nanywa kamwe canke tubiri canke dutatu, ariko kunywa kamwe canke tubiri canke dutatu umukozi w'Imana ntibikunda kuko ingorane nari ifise yari nanywa vyafashe, nababwiye ko vyafashe imyaka 10 kugira ndabihebe. Ukwezi kwa mbere mbevye kunywa inzoga nata kilo kimwe, ukwezi kwa kabiri ngata ibiro 2, ukwezi kwa gatatu ngata ibiro 3, ukwezi kwa kane ngata ibiro 4, ukwezi kwa gatanu ngata ibiro 5, ukwezi kwa gatandatu kugera amezi 10 ngata ibiro 10. Subiye ndi noneho ndapfuye. Bamwe bati noneho wa mugabo agwaye sida, noneho ndapfuye, Ubugesera buradutse.
hanyuma ngatangura kunywa ngatangura rero kunywa ngaduga ikiro kimwe ngasubira nkaduga ibiro bibiri ngasubira ibiro bitatu hanyuma hageze ku mezi 10 nkaduga ibiro 10 hanyuma muri ico gihe hari umupasiteri umwe yigeze kumbwira ati ndubona agakiza ko ari keza nahari kubera Amstel nzibushe kubera Amstel hanyuma rero batangura rero kujyana inzara mu ishengero bati uyu muntu ntavuga ngo arakijijwe twama tumusanga mu kabare hanyuma mu kabare kuko sininyegeze ngabaramutse bavuye muri eglise mpejeje gaca ngenda kunywa kayeri hanyuma kabare kawe wari ukigafise oya kiyaje aho sinari bwakagire nagera ku kabare gasanzwe hanyuma kayeri hanyuma ngatangwa ku kigwa ngatangwa gusa neza mu mushinga ndameze neza hanyuma rero muri ico gihe ndagenda bibwira umupasiteri nyakuba pasiteri je ndafise ingorane ndamubwira ngene bimeze ko nywa inyo nyoye nduga ibiro iyo ngabanutse iyo mpevye ibiro bikagabanuka iyo ntanguye kunywa nkavyibuha kamera neza hanyuma aca aritwengera acambwira ngo erega amaraso yawe yaramaze kuba y'inzoga aritwengera bihera gutyo kwe ndabandanya gutyo ninywera nyine hanyuma haraho muri Timoteyo bagira ngo turanywa kayoga kamwe kamwe nkagira ngo effectivement nabaye Timoteyo hanyuma rero haragira igihe turaho Imana ifise inzira nyinshi nari muyinga muri reportage dukura n'umudamu umwe turamuha lift uwo umukozi w'Imana n'umupasiteri mbere n'umupasiteri yitwa pasiteri Brigitte hanyuma turayaga ibikorwa by'Imana ndamubwira ati nani urabatizwa mu mazi menshi aho rero nari naratse kubatizwa mu mazi menshi kubera ni sishobora kuja kubatizwa mu mazi menshi kameme nginywa inzoga hanyuma aca aravuga ati jewe nzogusengera tuzosengera niwansengera nzoca mbatizwa mu mazi menshi ni mugabo imbere y'uko unsengera nzobanza kwipimisha ibiro mfise ndagenda umunsi umwe duhuye nca ndipimisha asanga afise ibiro 78 ibiro 78 kuri uwo munsi nca ntangura ncagira nti rero twumvikane agahera amezi 3 nkagira ibiro 72 kwa kundi urabona nakubwira ko ndamanuka nzoca ntangura ko nzobandanya ninywera Amstel yanje cyo byanse bikaguma kuri 72 oca nguma nkorera Imana ninjire mu Mana bikaduga ho amatazo wavyaye amavuta hahera amezi 3 aheza amezi 3 nshangira ibiro 81 urumva vyaduze nahevye aho rero vyagenze gute yasengera yisonzesheje ijambo ry'Imana riravuga ngo izo mpwemu ntizikugwaho n'ikindi atari gusenga wisonzesheje amen nico gituma la délivrance benshi babose kubera babura abo basengera aba basengera bisonzesheje nico gituma amasengesho ugusengera yisonzesheje no kuvuga ko aba gukunda ubwira ati yakuba pasiteri je ngomba kugusengera iyo problème ufise ngombe ngire jeune prière kubwawe no kuvuga ko aba gukunda nico gituma mu vyamwa vyambwemu yera ibicamwa ca mbere ari urukundo abakristo bubundi dukundana hariho bya bindi rero nakubwira yuko abakiboshwe n'iki abakiboshwe n'ubusambanyi abakiboshwe n'iki barasenze barananiranye hakeneye delivrance iva kuko ijambo ry'Imana rivuga gusenga wisonzesheje umuntu akakwisonzeshereza canke wowe ukisonzesha kubera ico aho ni utuwa delivre ukabohoka maze rero kuronka ibiro 81
ntangura kwinjira mu Mana kabisa mugabo inkuru y'umwana ishoboye inyuma muri kakabari wari bambwira muri ico gihe Antoinette muri iyo myaka 10 nabisimbye aho narabandanije ndagira akabare bikagira iki tusa ngo nakujya kwa bandi nga mugabo sinanywa nyinshi nanywa kamwe zibiri sinari mborirwa komite mugabo ntivyakunda kuko sinashobora kwinjira mu gikorwa c'Imana ngo ninjire kabisa nk'imizoga ntibyumvikana wowe ucumego ndi mu escrow hanyuma nja ntangura rero kubatizwa mu mazi menshi nja ntangura kwiga ijambo ry'Imana nja ntangura gusenga amatemi d'Yesuwa nja ntangura kuronga ingabire nja ntangura kuronga ivyamwa vya mbwebuye nja ndinjira maze kwinjira ndinjira mu Mana koko ibintu biragenda neza imihezagiro iraboneka ibitangaza biraboneka ubushobozi buraza hanyuma haraza na Satani aragira inzigo aca arantera nayo mfise umwana wanje w'imfura imbere Diane muri ico gihe twari dukijijwe turi babiri nawe madamu ntiyari bwakizwe abandi bana ntibari bwakizwe hanyuma muri ico gihe arambwira ati jewe ngomba kuja mu kuronka diplome ngomba kugenda kwipimisha amaso kuri hôpital militaire genda kuri hôpital militaire hanyuma aragenda ndamusengera aragenda no kuri Eglise Vivante niyo yasengera muri ico gihe pasteur aramurambika kw'ikiganza hanyuma hageze mu masaha 3 baradutelefona bati hariho ingorane zibaye umwana wanyu aragize accident turagenda na madamu twakoranye kuri RTNB gushika kuri hôpital Rwakarede kuri hôpital Rwakarede muri ico gihe dusanga umwana ari muri koma kubera nayo mfise agakiza kuzuye sinagira ndamushikira ndamurambitse kuganza acakira haheze umwanya mutoyi madamu acasubira inyuma kuzana amashuka kuzana iki kugira ngo dushyire mu bitaro nari nzi ko akanya gato ndiko ndasenga nakomeje nasenga kuko nari muri mkemu yuzuye gose senga gose kubitangaza bice bikoreka nagira ndamushikira ibitangaza bice haheze nko twacize nko mu masaha 4 mu matreze acaracikanye arapfa ibigwi vyari byo sinari nzi yarambwiye ati yacikanye ndabigwanda tumutwe sinarize ngira n'ubu sindarira hanyuma ndarengerwa hanyuma parapre ndabigwi vyari byo ngene vyagenze ndi umukozi w'Imana asenga ari mu Mana koko sindavyumva hanyuma bibandanije gutyo duca turabandanya haraza umukozi w'Imana arambwira ati Imana yavuze ngo aho hahora Diane nimuhashire groupe de prière série de prière muhira duca dutangura gusenga umwana umwe araza arambwira bajanya ati papa Diane nagomba kukubwira ijambo rimwe uyu mwana yagiye mu ijuru kuko mu gitondo mu 7h yariko umupasiteri amurambitse kwibibanza amusengera pour dire yuko yaciye agenda kwa muganga aheje gusengera nanje nari napfukamye namusengeye nazindutse ndasenga mu gitondo urumva nari ninjiye mu gakiza aca arapfa haraba anterema hanyuma tuca tutangura kugira groupe de série de prière muhira turinjira tugasenga gose abana barakizwa nari mfise n'umwana ari hanze arasenga ararira arababara ararira hanyuma umukozi w'Imana aramubwira ati muzomenya plus tard igituma Imana yamutwaye
hanyuma duca turasenga turakizwa twese, umuryango urakizwa wose, madamu arakizwa, Imana iramugendera iramubwira, twese turakizwa. Pour dire que inzira z'Imana ni nyinshi. Iyo Diane kumba adapfa, madamu n'abana bari bakiri muri katolike binjiye mu Mana, ariko Imana yacenga kandi Diane rero tuzohurira mu ijuru igihe kigeze, kuko yagiye akijijwe, yagiye yejejwe. Twese turi abakozi b'Imana, umuryango wanje, abana banje, twese twarinjiye mu Mana, turakorera Imana, turinjira mu Mana. Koko ngomba kuvuga iki? Ngomba kuvuga naho woba mu Mana, ibitangaza birakoreka, ubwiza bw'Imana buraboneka, ariko n'ibitangaza n'ibibi birareka ko ntibireka kuza. Ariko mu ijambo ry'Imana agira ngo vyose bifataniriza ko tugira neza kubaha Imana. Twese tuzopfa, uwo Diane umwana wanje tuzohurira mu ijuru, yagiye yejejwe. Pour dire nta problème, kuko gupfa n'ibisanzwe. Wese rero hanyuma inyuma Imana irampezagira, ngaca mu ngorane, ngaca mu bigoye, hanyuma iyo groupe de prière irate birava mu ishengero, ndaba umukozi w'Imana, ndaba representant legal, haraba parapre satani arasubira kirika arakorogana, harabi ingorane irakorogana mu buryo bwose, ariko Imana ikaguma ifasha mu buryo bwose. Hanyuma ndateba ndinjira mu Mana rero, ndinjira rero tangura kwinjira, Imana ikirandangira aho ntegeza kwiga ijambo ry'Imana mu buryo bukaze rwose buhambaye. Ica ishira mu ishure yitwa Zion Christian University. Iyo Zion Christian University iri en Floride muri Amerika, ikaba ifise base muri irya sureje y'iwacu mu Burundi, Singapore. Hanyuma ndayiga nk'imyaka 3 mu Burundi. Hanyuma nca ntangura rero njamba mu ba mbere, baca bansaba abarongozi bayo ko no mwigisha. Ntangura kwigisha abakozi b'Imana muri no Kamenge, Kinama, ndabigisha ijambo ry'Imana. Nca ndigisha no muri ville, muri Rohero, nca ndigisha no muri Sud Bujumbura, za Musaga, za Kanyosha, ndabigisha ijambo ry'Imana. Ubu rero haragera igihe Imana igira umugambi kunzana mu Budage. Kunzana mu Budage naho nyene vyari vyoroshe. Inge gatoyi. Ego, ndumva Imana ikuzana mu Budage. Ego. Ku gice twari twateguye uno munsi tuzobandanya, kuko ndumva iki gishinga ntaye cawe ni kirekire. Ego, ubuye nagomba ubwira akajambo babandi uhora wandikira rya message kugira ngo duheze iki gice ca mbere, ca kabiri turaheza twumvikana ingene tuzogikora canke ingene tugikora. Ego. Sinzi ko ntahuye. Uvuze tutumvikane? Ni ubu. Ego. Igice ca mbere umwanya wacu ugiye guhera. Ego. Nashaka ubwira akajambo ubwiye na cyane cyane babandi bahora bakurikirana bwa butumwa wandika. Murakoze. Bajya nabo bakurikirana rirya jambo nandika riba rivuye ku Mana, mbanza kurisengera, bifata hafi nk'indwi yose. Nsengera. Kuko niko nibaza. Kubera yuko riba rivuye ku Mana koko. Kuko nkiri nje muri Allemagne, naramaze ukwezi muri Kenya. Maze mweze muri Kenya, ndabaza Imana ni kuko nzanye hano muri Allemagne. Kuko sinigeze nifuza kuja muri Allemagne, sinigeze kubisaba ibiki n'ibiki. Madamu yaragwaye koko, yari yamuzanye ngaha agwaye, yamukijije, mugabo urumva niho yaciye muri iyo voie. Hanyuma Imana imbwiye yuko nje kugira ministère d'intercession, ugusenga. Hano rero ndafise ministère d'intercession, abo nsengeye ibitangaza birakoreka. Irya jambo ry'Imana naryo no mu Burundi ndasengera abantu bagakira, abagwaye bagakira, abari muri Amerika bagakira, abari muri Canada bagakira. Ijambo ry'Imana mbanza kurisengera, Imana ikambwira iti vugira ijambo. Ico gituma rero ikambwira n'amajambo. Hajya rero riba risengeye
ico nico norivuga ko gushika Imana Amen. baheze. None rero ubaramutse aho bari urabazi bamwe bamwe cane Ndabaramukije cane mu babandi izina za nshuti zacu zo duhora duhura ku munsi wa gatandatu. Mboneyeho naje n'akaryo ko kusaba imbabazi kuko ntibizoshoboka ko tubana kuri uyu wa gatandatu. hariho n'ibikorwa vy'Imana duhora duhura ku wa gatandatu muri Zoom nyene, nabo nyene ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, kandi n'abandi bose ntugikira ijambo ry'Imana Pasteur Gervais Ndiho kubwayo, hari abo nzi n'abo ntazi, kuko benshi ndabarungikira mu magurupe, nk'ahari n'abandi ubarungikira ntazi ukabarungikira, hari n'abandi bahora bambwira bati turaryigisha dimanche bakaryigisha ijambo ry'Imana kuko mba narisengeye effectivement pour des simba ndabazi, mugabo Imana irabazi. L'essentiel Imana igira iti ni mubibe ukumeza n'ukwanje. Imana niyo ibirema n'ibikora n'ibikomeza, Imana ibahezagiye. Urakoze cyane. Reka tugusabe dusengere imbere y'uko duheza iki gice. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, ndagushimiye ko wabanye natwe, ndagushimiye ko iri jambo nk'uko nari nabigusabye ari iryawe. Ubuzima bwanje nabuguhaye, ndakwinginze ndagukomeye amashi, iri jambo nama ndungika à travers amajambo yanditse. Ntiwambwiye ko ngira audio nk'abandi kumbure, ntiwambwiye ko ngira video kumbu uzobimbwira, ariko wambwiye kujya kwandika. Ababisoma bose ndazi ko benshi badakunda gusoma, ubibumvishe kuko gusoma birabafasha, bararirimbura, bararaba ijambo rya mbere rya kabiri, ribafashe ribahindure, kugira ngo natwebwe rize ridufashe, kuko igihe tuzoze dufise rapport consistent. Abantu benshi twabaziye kuri Yesu, twabakuye kwa Satani tubazana iwawe, uzoba ukoze uragahezagirwa. Kandi ndakwinginze umuntu wese yasomye ijambo ry'Imana, Mana nze mumuhezagire, umukomeze, umuhezagire mu buryo budasanzwe. Ndamenaguye imigabo n'imigambi ya Satani, ndamenaguye amaplan satanike yose yoza gutera ministeri dukora mu izina rya Yesu Kristo. N'umuntu wese asomera ijambo ry'Imana muhezagire mu buryo butangaje, byose bigume bigenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Imana ibahezagire cyane. Murakoze. Amen. Urakoze cyane. Twari kumwe na Pasteur Gervais Ndiho kubwayo, ni mukuru wanje, ndamwita Grand Frère koko, kandi arafise byinshi byo kunyigisha. Rero Yesu aguhezagire. Turatanguye gusa, iki ni igice ca mbere. Ibindi ndazi yuko ufise amariba menshi muri wewe, tuzosubira twakurane, duhurira hanyene, tuganire, dukora igikorwa Imana yaduhamagariye. Yesu aguhezagire. Murakoze cyane. Imana ibaheze. Amen. Namwe mwari kumwe natwe, Yesu abahezagire.